Haleluya. Turahe kaze abaje mu nyuma tumaze kwakirana, hanyuma duce dusangira ijambo ry'Imana. Turasoma muri Zaburi igice ca 25. Turasoma duhereye ku murongo wa 11 ariko duhagararako ni wa 14. Uhoraho we, kubw'izina ryawe umparire ukugabitanya kwanje kuko gukomeye. Umuntu yuba Uhoraho ninde? Azomurangira inzira akwiye guhitamwo. Umutima wiwe uzoba amahoro, uruvyaro rwiwe ruzoragwa isi. Ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha, azobereka isezerano ryiwe. Amen. N'aya majambo tugiye kuvuganako. Twasomye menshi ariko n'aya majambo avuga ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha, azobereka isezerano ryiwe. Ibanga ry'Imana, ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha. Iyi Zaburi ni ya Dawidi. Urabona hagiye yavuze ngo Uhoraho we, kubw'izina ryawe numparire mu kugabitanya kwanje kuko gukomeye. Umuntu yuba Uhoraho ninde? Azomurangira inzira akwiye guhitamwo. Umutima wiwe uzoba amahoro, uruvyaro rwiwe ruzoragwa isi. Abubaha Uhoraho. Iri jambo ryo kubaha Imana, kubaha Uhoraho, rirafise aho umuntu aca kugira ngo ashike ku kubaha Imana. Si ukuvuga ko umuntu ashitse mu rusengero aba ahejeje kubaha Imana. Oya, hariho ibyo ategerezwa gukora. Abaririmbyi bahejeje kuvuga ngo abazoza batakamba bugaraniwe hehe? Hanze. Bagaca berekana ibikorwa bakoze. Ngo nibitangaza. Ariko twabonye ngo azobajinjura babwira ngo iki? Mviraho. Erega ibitangaza si twebwe tubikora, ni Imana ibikora. Haleluya. Irashobora no gukoresha umunyantege nke kugira ngo yiheshe icubahiro Imana, ikintu kigakoreka kubw'izina ry'Uhoraho. Umuntu rero agacereka guteramira ubugingo bwiwe ngo ibitangaza byarakoretse, ni wewe wabikoze, ni Imana. Yesu ashimwe. Ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abayubaha. Ibanga rero kugira ngo urironke, iyi Zaburi yindi ya 32 haravuga ngo hahigwa uwahariwe ugucumura kwiwe, icyaha ciwe kigatwikirwa. Ku murongo wa 5, nakwemereye icyaha canje, sinatwikiriye ukugabitanya kwanje. Naravuze nti ndaturira Uhoraho ibicumuro vyanje, nawe umparire ukugabitanya kw'icyaha canje. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo arahiriwe
uwahariwe ibicumuro byiwe, uwagiriwe imbabazi. Nukuvuga ngo iyo wemeye ibyaha byawe, hano twabonye ku murongo wa 5 ngo nakwemereye icyaha cyane. Ingorane y'isi ya none ni ukutemera amakosa wagize. Umuntu wese agomba kuba wera, sina amakosa. Imana rero ntacyo twoyinyegeza, ntacyo twoyihisha. Uyu Dawidi muramuzi muri Bibiliya uhereye mu gitabo cya Samuel. Dawidi yari umusore muto, yari afise akazi ko kuragira intama. Muri uko kuragira intama, Imana ikagenda imugwanirira ibikoko bije gutwara intama, kugezaho Imana ibona ko ikwiye kumukura hariya ngo aze kuragira ubwoko bw'Imana, kuko Sawuli byari byatanguye gucanganyika. Hanyuma rero Imana ikituma Samuel kuja kurondera umwana mu bahungu bande ba Isayi. Agezeyo abona abahungu ba Isayi. Sinzi hano umugabo muremure muri twebwe hano yabadusumbye uburebure twese, sinzi wari we, reka sinigwa ndamuvuga. Sibyo ngo byari bigabo by'ibigatanya by'ibisirikare bamenyeye ku rugamba. Samuel amwitegereje aravuga ati n'uyu nyene. Uhoraho amubwira ati suyo, oya jewe sindaba nk'abantu. Abantu turafise uko turaba, turafise uko dukunda, ariko Imana yoyo iratandukanye natwe. Yitegereza hehe? Mu mutima. Abahungu bose ba Isaya bari ngaho b'abasirikare bamenye iby'urugamba, haraburamwe n'umwe. Aramubaza ati none abantu ufise naba gusa? Ati yo barabo kabisa, mugabo harasigaye agahungu kamwe nakungereka intama naco kova ahanani baba akungera hariya k'intama. Ariko kuko Uhoraho yari yabereye Samuel ati jewe sindaba nk'abantu, aravuga atewe nta na kimwe turi bukore n'uyo nawe ataraza. Araza amaze kuboneka nk'ariya, aza yumva Samuel ijwi ry'Imana ngo n'uyo nyene. Amena. Aragenda mu siko k'amavuta, bakuru biwe bigatanya, ba generale baraho bose barumigwa. Imana ibana nawe kugeza hagenda akavuza inanga kwa Sawuli, yinjiwe n'ibisigo n'abadayimoni bikamuvamo. Hanyuma aragenda gutemberera abo bene wabo. Iryo banga rifise he mu mutima. Aragenda asanga barajunje n'ubwoba kubera urugabo rwitwa Goliath. Hanyuma rero arabaza bene wabo ati ariko none ujya umwe niwe atuma mwese mujugumira, ariko aracokora Imana ya Isirayeli. Bamwe bakongwatira kudashoboka, wewe twamatukura kudashoboka, wewe ugomba kwega ibiki ngaha. Mugabo hajya mu basirikare hariho ibanga. Baba bamaze kuri fata, baca bamaze gutanga raporo ku mwami
ati hariho umuntu twumvise nogira icyo akora. Baca baramutumako bene wabo bari ngaho ngo n'umugumutsi. Aca aragenda arashika kwa Sawuli. Agezeyo Sawuli aramwitegereza ati wa mwana amahoro ateheko. Aho niwe ugomba guhangana na Goliyati. Yo ujya kibondo n'umugabo yamenyeye urugamba kuva mu buto bwiwe, none nawe ntugikura. Yo uranteye ikigongwe. Ati reka ndagushingira intaye. Benedat, ni byiza ko twama dushinga intaye. Ariko intahe irakenewe iminsi yose, aho ukorera, aho uba, aho ugendagenda, uri mu kazi ka buri minsi yose, barakeneye kumva intahe yawe. Aramushingira intahe ati jewe aho kumbona ndi umwungere w'intama za papa, mugabidubije ntintwara intama, imfyisije ntintwara intama, intambwije turirukanka hayikaragura hayakumwagaza w'intama. Ati ibyo bihora bikubaka ati neza cyane. Ati nujya na wenyine ujya Goliyati, ariko aratuka ubwoko bw'Imana, ingabo z'Uhoraho zomugira nka kimwe muri ibyo. Sawuli ati ewe rero ndaguhi, aca yikura ibigwanishwa, rero ndaguha ibigwanishwa. None ko yarabifise ko yari yanyegeye. Aceramo aramuhereza ati yo nyakubaho, je ibintu sivyo namenyereye. Oyaye reka ngende uko namenyereye. Acaragenda atwara mu buyangahe 5. Ariko aragenda Goliyati nawe namubona hariyo, yavuga ngo wakana we. Ako yamwise ikindi kikoko. Yamwise iki? Sa imuhora muhasoma. Ngo ngwino ndakubagira ibisiga. Nyawati naje mu izina ry'Uhoraho ndaguca umutwe. Jewe kubera ukuracokora Imana nizeye dukorera Imana ya Isirayeli, no munsi biramenyekana. Aragenda atora ayo mabuye rimwe gusa pa Goliyati chini. Zangabo zariko zimwitegeza hirya no hino abo kwa Goliyati n'ababisirayeli. Yo babona Goliyati aratemvye. Yo baca bavuza kamo bati intsinzi irabonetse mu Bisirayeli. Haleluya. Erega iyo uhagaze neza ugenera ibanga ry'Imana, Imana ya Isirayeli irashigwa hejuru, Imana yabizeye irashigwa hejuru. Reka tureke kugira ubwoba, dushire amanga, tumikie Bwana wa majeshi. Amena. Ndo anabadilisha kila mtu, ni wahindura ubuzima bwacu akadutunganya uko Imana igomba. Hanyuma rero ibyakurikiye murabizi, baca Abisirayeli baranesha. Bageze gutaha rero amageragezwa ntiyeretse kuza ngo nuko unesheje, amageragezwa gumaza, ariko uwanesheje agumanesha. Amen. Abo mu gisagara cyose cyane cyane ngo bafasoni, murazi ko bagahimbaza neza cyane. Nuwogira ati yungurura gatonya hagiboye kayungurura kabayobego. Baca baratazira bati Dawidi yishe ibihumbi indiri, Sawuli nawe yishe igihumbi kimwe. Ivyo bica biramutsitaza. Erega buriya kwisi nuko bimeze, si bose banezererwa ingabire Imana itanze ku muntu ngo imukoreshe. Kuko umuntu wese iyo atarashika mu ibanga ry'Imana agomba ko byose bikorwa nawe.
Dawidi ntiyigeze abarira abanyagihugu bo muri Israeli ngo bamukomera amashi, ntavyo yigeze avuga. Mugabo kubera ibitangaza Imana ikoze bakoma amashi. Urwanko hagati ya Sawuli na Dawidi baruratanguye. Mugabo Imana iramugwanirira kugeza haba umwami. Dawidi rero nawe aragera igihe ariyibagira. Imana idufashe. Namwe ndababwira ngo dusengeranire uko tubasenga natwe mudusengera. Haraho umuntu agera ahantu akibagira aho Imana yamukuye naho iri kwiramucisha. Ibyo bibaho kwisi. Umuntu akiri muri uyu mubiri arashobora kwibagira. Agaje bati ibyo ndabimenyereje yewe nazoea. Unazoea wapi? Iby'Imana ntibimenyegwa. Usomye mu gitabo cya Samueli wa kabiri mu gice cya 11 asiba kuja ku rugamba. Acageragezwa n'ivyaha vyamukaburiye. Yitwa ndi uwo mugore Betisheba. Igituma ndabivuga nugira mbone ko namwe mwahakurikiranye. Numvise atanumwe abivuga utwoca tubisubiramo tukabisoma. Ariko noneho nukwibukanye. Ico gihe akorana nawe ivyaha. Umugabo we Uriya nawe yari ku rugamba. Ngo urabona no kugira ibizu birebire ni vyiza. Amaze gutera imbere bahagira ama etage, bahagira amabaruko bagenda ko muri isengera gose muzobona byinshi. Nanone nuko Imana yafashije nkaha mu gisagara usanga amadushe asakawe. Gawe sinzi ngaho uraba yose ko asakawe. Ariko arazunguruka hejuru araba. Yewe bafasoni muraza mwambara neza mwikwize gose. Ntimuze mubere ibigeragezo abariko baraja mu ijuru. Watwigishije nijoro yavuze ingene ibintu bariko barabihindura ngo ni iterambere. Mugakubariki mwalimu yahishuriwe n'Imana mwema aramubwira ingene abantu bariko baraja mu bintu ngo ni iterambere. Mtoto mwanamke anabanisha sawa sawa mpaka uone na slipe yake. Hiyo ni mambo ya shetani kwa jina la Yesu. Unabanisha kabisa kugeza aho ni slipe naho yanditse yicapye hano urondera iki yakubiga ititaza mu ngoro y'Imana. Kwa jina la Yesu tunakemea hiyo. Erega Dawidi iyo migambi yo gukora ibyaha nto yari afise. Oya mugaba ya masa ya ngaye arabona ibyiza arabona nibibi. Utabaye maso usanga urutima muri ibera maso bafasoni nabigeme. Abagabo amaso yacu ngaha ni donje. Narega mwabagabo suko se aya maso abona byinshi. Hari n'ibishobora guhimbara abantu bandi bikabatitaza. Rero nituzana ibititaza muri bene data. Acakora n'ivyaha nawe nengo yarapfuye mu bihe kanaka. Bukeye atatuma ko umwama turabizi tinarasamye. Narasamye. Icubahiro ca Dawidi umwami wa Israeli. Umuntu Imana yakunesha. Ari yumvira ingene bizogenda.
none ko byabaye genda wihane ntabine none ugomba ngo bizogende gute nawe binyegeza byaramenyekanye mwijuru barabibonye Yesu ashimwe iyo mana dusengira komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo mana dusengira komeye iyo mana we sengira komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo mana dusengira amen Imana ntaco twoyinyegeza amaze kuvyumva atuma ko umugabo wiwe muri kijya gice ca Samueli wa kabiri kuri ya gice ca 11 aramutumako mugabo hariho ibanga muri uwo musirikare mu Bisirayeli cyarazira ko umuntu ari ku rugamba aza kurarana n'umugore wiwe ngo barangure amabanga yabubatse cyari kibujijwe ko bari ku rugamba mu Bisirayeli aza kumutega uwo mutego rero ngo ni mu mundungi kiraraza ngo genda rero uje kuramutsa umuryango uruhuke nuko ngibi nivyo uza kutwara mu muryango muryoherwe kw'Imana yabarinze mu buryarya arikuwa n'ibanga yari afise ibanga ry'Imana acaragenda yirarira mu rugo hamwe n'abandi babandi babita sinzi ngene babita imbangamatwi sinzi ngene babita ico gihe baca baratanga raporo kandi izo mbangamatwi nyene nizo zazanye wa mugore ni nazo nyene zaje gutanga raporo ku mwami ati yewe byarakomeye yarasamye nawe bikoze umwami vyoyoberana abafise abo yatumye nawe nyene uwo mugore yatumye abonye ati gere mubwira ati byarafaditse byarakoretse baca baratanga raporo atereka ntigeze aja mu rugiwe arasubira mutuma karamuhereza ngo aramuboreza rero amuhereza n'ivyo kuboregwa usomye hajya naho nyene acagenda yirahira mu rugo ariho abantu naho bahereza ibiboreza ibanga barigumana kuko si ivyo binywesheje bagiye aramuzimana atazi ivyo amuzimanye ngo biramuborera ariko naho vyamuboreye ibanga ry'Imana rarigumana sho aravuga ati none ga yemwe barasubira batanga raporo ati ntiyigeze ajayo okay naco ati rero uzoze ejo nzokurungi gusubire ku rugamba yandi kugwete rero agiye wakoze icyaha yatihanye nikiba kimwe uzube maso wihane kimwe bitarabana bibiri canke bitatu bizoba ari vyiza cyane hanyuma rero acategura ko bomwicira ku rugamba ati twari ico cete ugenda ugihereze umugabisha w'ingabo aragitwara hari handitse ngo nimwagera hari urugamba rushushe mu mushira imbere kugira ngo bamwice aragenda kuri urwo rugamba we ntiyarazi ivyari vyo aragenda baregereza babonye nimba corasubira inyuma buhoro buhoro basubira inyuma baca baramwica hanyuma rero baca atanga raporo mu kijya gice nyene uraza kubisoma bati
twaraneshejwe, harapfuye abasirikare batari bake kuko twari twegereye urugo rwabo. Hari n'uwishwe n'ingasiro, yatewe n'umuntu w'umugore amutera ingasiro acarapfa. Ati harapfuye abatari bake. Atariko kandi na wa mukunzi wawe yitwa nde? Uriya nawe nyene yagize gute? Yapfuye. Umwami bamuzaniye raporo, abonye ko Uriya nawe nyene yapfuyemo, ngo hewe gene umubwire ngo ku rugamba niko bimera. Yarazi ngo urabihejeje, bizogaragara. Mbega iyo ndirimbo irabaho? Ivuga ngo iki? Shira kwako nyene, Yesu abahezage. Imana idufashe cyane ko yumvise ko Uriya yapfuye. Ati nuko bigenda, nimureme ntaco. Wa mufasoni nawe ngo acaragandara, acaraganduka. Hanyuma rero acaramutuma ko ngo naze dufasha umupfakazi apfaka yakiri muto, naze. Abari ngaho rero muri ico gisagara bati ewe mwami Dawidi ntawe umeze nkawe. Raba umugabo yaguye ku rugamba, aciye amutwarira umugore wiwe, ntaba agapfakazi ngo apfutane. Bizogaragara. Amen. Ababibona wamenga nimpuhwe z'uwo mupfakazi, acaracura twariwe, umwana aravuka. Uhoraho wibaza ngo yarabiretse. Oya, usomye rero muri kiriya gice cya 12 naho rero sasa reka twace kuko ntitugira isozi gusa. Urabona aha muri iki gice cya 12 twagomba ngo dusabe mikrofone yindiri, nayisavye ntibarayizana. Inyarukana nagomba dusabe wa mugabo nabonye anyarutsa gusoma ari hehe nazi. Yaroye hehe? Umwe ari mu ishuri rya Bibiliya. Ni wewe? Soma Samueli wa 2 igice cya 12 ngo musoma amajambo menshi ugeza ku 15. Aho twahereye tuvuga tudasoma. Soma rero Samueli Samueli wa 2 igice cya 12 bere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 15. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umugani wa Natani yaciriye Dawidi. Bukeye Uhoraho atuma Natani kuri Dawidi, araza aramubarira ati hari abantu babiri baba mu gisagara kimwe, umwe w'umutunzi undi w'umworo. Kandi uwo mutunzi yari afise amasinzi y'intama n'inka, ariko nyamworo ntaco yari afise atari akagazi k'intama kamwe yari yaraguze, akakarera kagakura kari kumwe nawe n'abana biwe, kakarya kutwo kurya twiwe, kakanywera ku gikombe ciwe, kakama karyama mu gikiriza ciwe, kakamumerera nk'umukobwa yivyariye. Bukeye haza umushitsi kwa nyamutunzi, nawe yanka gukora mu ntama ziwe
canke mu nka ngo azimane uwo mushitsi amugendeye, ariko ahitana wa mwana w'intama wa nyamworo ayibagira umushitsi wiwe. Maze uburake bwa Dawidi buca buziriringira uwo muntu, abarira Natani ati ndahiye uguhoraho kuhoraho, uwakoze ivyo yarakwiye gupfa. None aza murihe uwo mwana w'intama kane, kuko yakoze ikintu nk'ico akaba imburakigongwe. Maze Natani abarira Dawidi atarega uwo muntu ni wewe nyene, Uhoraho Imana ya Isirayeli avuze ati ni jewe nakwimikishije amavuta ngubu umwami w'Abisirayeli, ndagukiza ngukura mu maboko ya Sawuli, nkwinjiza ingoro ya shobuja, nguha n'abagore biwe ngo bagusegure, kandi nkugabira umuryango wa Isirayeli n'uwa Yuda, kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongeye n'ibindi. Niki cyatumye ukengera ijambo ryanje jewe Uhoraho, ugakora ivyo mbona ko ari bibi, ukicisha inkota Uriya umuheti, ugacura umugore wiwe ukamugira rwawe, nawe Uriya ukamwicisha inkota y'Abamoni. None rero inkota ntayizova mu rugo rwawe, kuko wankengereye ugacura muka Uriya umuheti ukamugira umugore wawe. Uku niko warahagize ati nzokuvyurira ibyago byanduruka mu rugo rwawe, nzokunyaga abagore bawe ubona, mbahe umubanyi wawe aryamane nabo ku murango. Wewe wabikoreye mu mpisho, ariko jewe nzobikora icese imbere y'Abisirayeli ku murango nyene. Maze Dawidi yishura Natani ati nacumuye kuhoraho. Natani aramwishura ati none Uhoraho yagukuye ku icaha cawe ntugipfuye, ariko kuko wahaye abansi b'Uhoraho urwitwazo rukomeye rwo kumurogotako, ku bw'ico wakoze wa mwana wavyara nta kabuza azopfa. Natani araheza yitahiriwe. Imana idufashe. Amen. Nagomye ngo dusome inkuru kuko twavuze inkuru nyinshi tudasoma. Hano rero turabona ingene Imana nawe ushobora kwinyegeza. Muri filozofi y'isi yari yahejeje kubitunganya, kubifuka neza, aratera ko n'amashugwe, iminsi mikuru irakogwa, batarababaye kweri. Yo, arakunda abapfakazi na cane cane bapfakariye ku rugamba. Yo, ho, igisagara kiravuze indirimbo, uharavyitegereza, aca tuma Natani. Abavugishwa n'Imana we, abantu benshi baratinya kuvuga ukuri, kandi Imana ifise icyo yavuganye nawe. Bakozi b'Imana nituze dutinye, hari icyo Imana itubwiye. Nijoro uw'Imana yakoresheje yaravuze ngo biragoye no kuhanura abantu, wacagira ngo ngurinde wewe. Bagombe bigire guca, bagombe nitasema tu. Amena. None umunsi wawe ugeze, nimba baca bagukura ngo nuko bavuze ibyo wera problem, uzobugiye kwa databuja. Vuga ukuri. Wibaza ko byari byoroshe none Natani kugenda ku mwami, ariko Imana iramuhereza uburyo bwiza bwo gushikiriza ubutumwa. Yesu nashimwe. Uyo ni wazingene adukoresha.
ubundi mu bwenge bwacu ntavyo twoshobora kubwira abantu nk'aba n'abandi reka reka mugabo Imana ibanye kumwe natwe tunaweza. Haleluya. Acaragenda. Igikomeye rero ngoma ndababwire biroroshe guca urubanza rw'abandi. Bare mugenza nguti biroroshe guca urubanza rw'abandi. Hariho abatabivuga ne mubivuge. Na hapa namwebwe gucira imanza abandi yo biroroshe. Murabona ingene yaciye aruca ubwo nyene ngo uburake buca buraziriringa ngo uwo muntu ngo ntirubura kigongwe none we yarakigize. Mugabo rero Imana iramufasha ntiyavuga ati gera muzane tumwice, aca aravuga ngo yarakwiye gupfa ngo mugabo ntibamwica arazomuriha intama 4. Muravyumva? Iryo rero ryaramukingiye. Bene data kwicara mukaja hamwe mugacira urubanza abandi biroroshe. Manza wibaze nawe ati mbego jo ivyanje vyoja habona bocuruwe. Ico nico misi yose iyo njyama niyo mvyuka mvuga ngo Mana we uranze gusumba uko niyize, raba ibimbamwo ivyo ubona bitari vyo umparira ungirira imbabazi, kuko hari umuntu yita mwiza mugabo Imana yamwitegereza ikabona ahubwo ni igiseseme imbere y'Uhoraho. Kuko muririmbyi yavuze ngo woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki ujya munsi Yesu, woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki, woba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu, woba wararuhiye iki. Bene data umuntu wese yame yibaza ingene ariko arashishikara urugendo. Hanyuma twabonye ngo mu nyuma aremera ati by'ukuri, maze ku murongo wa 13 maze Dawidi yishura Natani ati naracumuye kuwuhoraho. Iri jambo rero niryo rinanira abantu, naracumuye kuwuhoraho. Natani ubwo nyene Imana kiramubwira ngo ntagipfuye ndamuhariye. Yari yamubwiye ati we ivyo wakoze unyegeye bazobikura ku murango ripfa, none utihanye erega batihanye barihura kumaramara, sivyo? None murazora baretse kwihana nuno munsi baramaramara, unabitegereje muhwaniye mwibarabara ntumenye ko ari bo ni we cyangwa siwe. Kubera iki? Acamaramara ubwiza bw'Imana wumva ko niyajya nibishika mu nda sinzi yo bica. Kubera iki? Yavuye mu ibanga ry'Imana. Aha rero Dawidi rero aravuga ngo ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha, acagirirwa imbabazi. Ni naco gituma yaciye yandika ijya Zaburi
ivuga ngo nakwemereye icyaha canje. Kuko iyo umuntu yemeye icyaha ciwe, Imana ikimugirira imbabazi. Ka dusome hano mu ijambo ry'Imana muri Zaburi ngene turabona ingene kuri uyu murongo wa 5 ngo nakwemereye icyaha canje, sinatwikiriye kugabitana kwanje, naravuze nti ndaturira Uhoraho ibicumuro vyanje, nawe umparire ukugabitanya kw'icyaha canje. Iyi Zaburi rero n'amazaburi yanditse agenda yihana, agenda yiyeza, kandi abwira abandi ati sinanyegeje, naranyegeje ndabura aho bikwigwa, ntinyegezwa. Ibanga rero ry'Imana rigera n'abayubaha. Usomye mu gitabo cya Yobu igice cya mbere umurongo wa mbere, harerekana ngo Yobu yari umuntu ashinguka intahe n'Imana ko agororotse, kuko yitandikanya n'ikibi cyose. Kurya murongo wa mbere muri Yobu. Mu gice cya kabiri cya Yobu, reka tuhasome igice cya kabiri cya Yobu umurongo wa 3, haravuga ngo Uhoraho abaza Satani ati mbega witegereje umusavyi wanje Yobu, yuko atawuhwanye nawe mw'isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi, anyubaha akitandukanya n'ikibi. Erega yakomeje ukugororoka erega ndasubiramwo ahakurika kwabo, havuga ngo erega yakomeje ukugororoka kwiwe gushitsa n'ubu, naho wanteje kumugeseza ataco ndamuhoye. Gushingurwa intahe n'Imana. Satani ntaco atakoze kuri Yobu, mugabo ibanga yari afise byaramurinze. Bene data, burya ibanga ry'Imana ryo kubaha Imana rirakomeye, kugezaho uyu murongo usomye muri iki gice nyene umurongo wa 9, nagaruka dusomere umwe mwene data, manyaruke hano dukore twese. Igice cya kabiri umurongo w'9 ugeze kuri uyu murongo wa 10. Soma. Maze umugore wiwe aramubaza ati mbega n'ubu uracyakomeje kwa kugororoka kwawe, tuka Imana upfe uveho. Ariko aramwishura atuvuze nk'umwe wo mu bagore b'ibipfapfa, mbega none twohabwa ibyiza bisa mu biganza by'Imana, tukanka kwakira n'ibibi navyo? Muri ivyo byose Yobu ntiyakoresheje icyaha kanwa kiwe. Amen. Amen. Murabona aya mageragezwa Yobu yaciyemo, mugabo ngo aguma n'ukugoroka kwiwe. Satani ariko aragenda agiye ngo aho abana bashengeye, Uhoraho ati Satani uvuye hehe? Ati ndavuye kuyerera mu isi, erega nta kindi akorora ariyerera. Ngo none witegereje umusavyi wanje Yobu ko atanumwe ahwanye nawe? Mbega ugereka kubaha gute? Raba ingene wamuhaye ubutunzi, wamuhaye ibibondo, wamuhaye nk'umuhingamiya. Nivyo bibaza ko genda biguhaye, arakubita byose biragenda. N'abana biwe fye inkuru zikaza ngo baraheze, agaca yitanamura ko impuzu agafuka mati, Mana ni wabimpaye, ni wowe ubitwaye, izina ryawe nirigira gute? Nirihabwa icubahiro. Mbe wibaza ivyo vyoshobokera benshi atari wagira ubu? Vete ibanga ryo mu mutima, gene n'abisi batamenya, Yesu umwana w'Imana bamurije, iryo niyo banga ngendana. Yobu Satana amutwara ivye, amutwara n'umubiri we,
ariko kuko yarafise ibanga ahamya ko afise umucunguzi. Haleluya, haleluya. Amaso yanje ntiyazomubona, iryo niyo banga ngendana. Haleluya. Mubona amaso yanje ntiyazomubona, iryo niyo banga ngendana. Haleluya. Wahugenda nirihe? Amen. N'umugore wiwe sha bafasoni mubanye n'abagabo banyu mukibafise, amageragezwa niyaza ntuzi umwoshe ngo atuke Imana. Oya, mukayo barubahuka ngo tuke Imana upfupeho. Erega hewe yarasigaye ashisha ngo yari agwaye kuva mu rutwariro gushika mu birenga ari bisebe gusa, asigaye yagarisha urujo, agenda kwicara wikuburiro c'umunyota. Umugore aramuta, araza kuraba mpiga tiwo tuke Imana uveho, nubu nyene uracizera. Tuke Imana upfuveho. Erega bene data, hari igihe umuntu ashika mu mageragezwa akagwara canke akagwaza umugore canke umugabo, sivyo? Agaca umugabo rero hagusenga ngo akengwa Mana we gira umuruhura agende. Yo yibone yindi nkumi hari. Wona abagabo bo urumva ntitubitevye, ariko none ntivyavutse umugabo ariko vyavutse umugore. None uwo mugore we yagomba iki? Ego ko muca mucira imanza abagabo ngo agomba yitorera inkumi. None mwoho mwabafasoni mwe yagomba iki? Ngo tuke Imana upfumve mu maso ndarushe. Murabona aho wahereye unduhita ya tuke Imana upfuveho. Mana we nzihangana uze wihangana kugeza wishuwe. Niwo korale y'abafasoni yaririmbye. Wihangana ureke gucuta ibanga ngo nuko haje amageragezwa. Iyo baravuga ati mufaso reka kuba nk'umwe mu magore bibipfapfa, mbega dutuke Imana mfe kwe. Imana ivyigomba nivyiduha. Erega ivyigomba nivyiguha. Hari bashinze intahe hano zaramfashije, yapfaka yafise utwana bari tubiri, sinzi ko ari tubiri, bavuze dutatu, none barakuze. Imana icisha umuntu ayishaka. Ushobora kugira igisata abandi bagasinzira, ukarara wicaye kugira ngo urushizeho kwegera Imana. Hari naho niwagona uhava wibagira gusenga. Harawugira guca mukanya ukabugiye mukanya ukabugiye none wo bisinzira. None Imana ayishobora kugucisha hose kumana iryo banga. Amen. Visibanga ryo mu mutima gena nabisi batamenya, Yesu umwana w'Imana bamurije, iryo niryo banga ngendana. Yo Satana mutwara ivye, amutwara n'umubiri we, ariko kuko yarafise ibanga ahamya ko afise umucunguzi. Haleluya, haleluya, nzomubona amaso yanje niyo nzomubona, iyo niyo banga ngenda. Haleluya. Bene data,
ntabwo ari uko ari bisomano gusa umuntu asoma muri Bibiliya, oya, bipfa ko bimbamwo nawe bikakubamwo. Haleluya. Hari ibintu mushobora gucishwamo, hanyuma kubera iryo banga yamenye rikamuzigama agasohoka muri ivyo bintu. Nta birebire n'uvuga mu genera afunzwe amezi aya, apana muri iki gihe, oya, mbogwa gukizwa gusa. Mnasikia? Kuko abakera ngera twari twarabivuganye, gukizwa atakindi mezi iyo. Atanuwo nahenuye, atanuwo naravye nabi, nguyu ni promoteri wakuzana ivyo bintu byo gukizwa. Ale mugasho, urakoze nyakubahwa. Ngo rero ngo mbuce ndakura ndakwirukane uzocura akazingo upfe nabi uheze ucuja mwijuru. Ndamubwira ni nyakubahwa, gupfa nabi ntibirimwo, no kuzoba uruzingo ntibirimwo, ariko icyo uvuze nuko nzocanja mwijuru. Amen. None kweri ubona nabaye uruzingo? Nico gituma twari dukwiye gushingiranira intahe tukamenya ingene turi muri iki gikorwa c'Imana, tukamenyana, kuko hari aho umuntu akwitiranya. Minaelekea uko? Amen. Kandi ntihari vuba, hari mu 86 mu kwezi kwa mbere. Ndafungwa kwera mu kwezi kwa gatatu itariki 27 bati cuta ntegome, bagira ngo barandasa, barabicotuma bandasa, baragiye ubuntu ngo nakijijwe, ngo nabari abandi ubutumwa. Ariko kandi uyu mukozi w'Imana, haguruka Pasteur, haguruka, igira hano. Uravyibuka Pasteur? Hari he babwira muri ka kibimba mu mabanda. Ubu ni ushuda we. Ico gihe mbere wari mutwari, ico gihe mewe yari kuba yari chef de zone, warabizi 80 igira wicarire ni mugenzi. Ko ari umuntu avuga ibintu ukamenga nivyo yahimbye kugira ngo abatere ubwoba. No, ushuda we. Kandi abace babivamwe bakareka gukizwa niyo duhaniye mwibarabara bakiriho ntibanamenya. Bomenya ndi muri Yesu. Haleluya. Nico gituma nitendera ya paka mwishondo. Haleluya. Lakini ico maranira n'ingoma nifuza kuzoba kami sinkekeranya ko gupfa ni kuzombuza kw'Imana. Haleluya, haleluya, asinkekeranya ko gupfa ni kuzombuza kw'Imana. Amen. Yobu aragumye iryo banga, gucishwa muri ibi na biriya bisanzwe. Yego. Ikizi mba numva ko dufitanye imigenderere myiza na data buja. Amen. Uwo yamenye muri mwese atanumwe aramenye. Nabari y'abarongozi bacu ntibari bonze.
sasa ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abamwubaha. Uharanire kugira ibanga mu mutima, kuko ibyo uzohura nabyo pasitori na mwarimu ntibazoza kuraba, ntibazobimenya. Nabo baririmbye muririmbana, ibazaho n'umugore ashishwa n'umugabo wiwe. Uno munsi ivyo biriho, hariho abantu bataye abagore, abandi bataha abagabo ngo nuko bakenye, nuko bagowe, nuko bagwaye. Gajuza namwe baratsingamye kandi bari bafise abo bafasha. Ibyo bigeragezo vy'ingwara bibaho kugira ngo birabe ko wohavuta. Imana idufashe cyane. Nuhava ndabaraza hano kuko iby'Imana biraryoshe. Yobu ajya ndirimbo, reka turaho yanditse. Yobu gice ca 19 murongo wa 25 kugeza 27 habasomere. Indirimbo igiraho yanditswe. Nyaruka. Yobu gice ca 19 umurongo wa 25 geze ku murongo wa 27. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kwiherezo azohagarara ku isi, kandi urukoba rwanje nirwamara kubora nzobona Imana afise umubiri, nzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba. Umushaha wanje udendebukiwe, umushaha wanje udendebuwe n'inkumbu, ko muvuga muti. Nakubariye umurongo wa 27 usubiremo neza. 27 nzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba. Umushaha wanje udendebuwe n'inkumbu. Amen. Umushaha wanje udendebuwe n'inkumbu. Nukuvuga ngo ahandi bavuga ngo umutima wanjye ufise urukumbuzi ndakumbuye. Nukuvuga ngo kumwitega nzomubona. Haleluya. Ariko jya ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho. Umucunguzi wanje ariho, kandi kwiherezo azohagarara hehe? Kwisi. Nubwo bimeze gucya, ndazi ko umucunguzi wanje ariho, ngo kandi umutima wanje udendewe n'inkumbu. Woho bimeze gute? Muri ya magerageza urimwo, urumva ko ikikuraje ishinga ariko uzobona umwami wawe, cyangwa uri hagati mu mayira abiri uvuga ngo jewe no bivamwo, mbega niwe bivamwo ucukira, ahubwo bica byonyuka. N'aya majambo y'Imana bayumvise mwese, Imana ibaha umugisha, kuko aya majambo arakomeye. Iyo turabye mu ijambo ry'Imana, reka naho twahejeje, reka dusome Timoteyo wa 2 igice ca 2 umurongo wa 12 tugeze ku murongo wa 14. Timoteyo wa 2 twasozerereko. Hasome nyaruko hasome. Tuje no mu isezerano rishasha. igice ca 2 cya Timoteyo igice ca 2 umurongo wa 12 kweza ku murongo wa 14. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nico gituma kandi mbabazwa ntya, yamara ntibintera isoni, kuko nzi uwo nizeye, kandi nzi ntakekeranya yuko ashobora kuzigama ikibitsanyo namubikije
gushitsa kuri wa musi. Gumya icitegererezo c'amajambo mazima wanyumvanye, ukigumisha ukwizera n'urukundo bibonegwa muri Kristo Yesu. Kibitsanyo ciza wabikijwe, ukizigamishe mpwemu yera aba muri twebwe. Amen. Nico gituma kandi mbabazwa ntya yamara n'ibintera isoni, kuko nzi uwo nizeye, ndazi uwo nabikije ubugingo bwanje. Muranyumva neza? Menya ko ufise uwabikije ubugingo bwawe, nimba warihanye neza akaba atacaha wanyegeje, reka kugira ubwoba bw'ibigushikira, ahubwo gumana ibanga ry'ivy'umwami yakwatiye. Yaraduhinduriye amateka, twaravuye muri bene naka tuba abana b'Imana. Haleluya. Ngo nico gituma mbabazwa ntya yamara n'ibintera isoni. Birashoboka ko mu mibabaro yawe hari ivyaguteye isoni, kaze usaba imbabazi Imana. Mu rugendo rwawe hari ivyo byarakunaniye bikakonanira kwatura ngo wihane, turaguhaye kaze mu izina rya Yesu.